niyo yaba ari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba, ugutabara kwa Jehova kurabisumba. Niyo yaba ari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba, Yesu, ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba. Wicika intege nshuti, hari ugutabara. Mana iravuga ntabaza, nkwereka ibikomeye utabasha. Wicika intege nshuti, kurahari. Mana iravuga ntabaza, nkwereka ibikomeye utabasha. Murabizi harabaho igihe, manuka gatoya, harabaho igihe, amen, harabaho igihe Imana irakubwira ikintu igiye gukora, ikagiserura ikakivuga ati ngiye gukora iki, ngiye kugukorera iki. Akenshi turakunda kugaruka ku nyifato. Igituma tugaruka ku nyifato y'igituma Imana ikora ico yatubwiye, kubera ntibihagaze kuba yakubwiye, kubera irashobora kuba yakubwiye ariko ntishitse ico yakubwiye. Biba kuri uyu mupapa twizeye, bibaho aho ashobora kukubwira ikintu ati ndakora iki kintu ntagikore. Umuntu rero akwiye kwibaza ati mbega ni kubera iki ambwira hama ntakore. Ikintu bita inyifato, attitude, uburyo wifatamwo inyuma yo kubwirwa kugiye kugirirwa neza, nivyo bidetermina cyangwa nivyo bituma Imana ibikura mu majambo ikavyambika umubiri. Rero inyifato y'inyuma y'Imana kuvuga ni ikintu gikomeye cyane. Imana arabwiye abanyisirayeli, arababwira ngo nzosubira kuvyura Yerusalemu, nzosubira kwahindura. Ico gihe hari hatewe bikomeye, bamaze igihe bari mu bukene bamerewe nabi. Imana iravuga ngo isohora profesi, iravuga ngo nzokora ikindi kintu gisha, subire nubake, subire kandi sanasane, subire ngarukana ivyizigiro. Iratanga isezerano ati nta bansi bazosubira kurya impeke zanyu, nta bansi bazosubira gukora ku vyanyu. Ubu nije ngira ndabihagararire kugira ngo ivyo mwacumukuriye, ivyo mwakoreye mubone ivyamwa vyavyo. Yerusalemu ngo ivyumve, abanyemhemu batahura imvugo y'Imana. Yesaya caravuga muri 62 ngo ewe Yerusalemu we, inyuma ya profesi, ewe Yerusalemu we, nshize abashibamye hejuru y'inzitiro zawe. Bagiye gukora iki? Bagiye gusaba? Oya, bagiye gutitiriza Imana kugira ngo ico yavuze igikure mu majambo icambika umubiri. Nshize abashibamye hejuru y'inzitiro zawe, ntaho bazoceceka ku murango nijoro. Acavuga ngo ewe yemwe abibutse Uhoraho, ntimukagire gute? Ntimukaruhuke, kandi nayo ntimuyemerere kwigira gute? Kwiruhuka. Donc ntimuyemerere kwiceceka, kuko yarahejeje kuva kugeza, hari ijambo rivuga ngo kugeza aho izovyurira Yerusalemu ikahindura ishimwe. Nta mpamvu yo gusinzira ishimwe ritarataha iwawe, nta mpamvu yo kudibama ibituma udibama bitaraza. Turidibamisha kandi utagihari, turigira abishuwe kandi atacu. Dufise ukuntu umenga tubayeho menga ibintu byaratunganye kandi turushe mu mitima. Yemwe abibutse Uhoraho, amasezerano ari muri kino gitabo yose nayi wawe,
kuko Bibiliya iravuga ngo Petero arabwira Isirayeli, arayibwira bamaze kuvuga ubutumwa bwiza hakihana abantu 5,000. Petero aravuga ngo isezerano ngo ni ryacu n'abana bacu. Ibi byose ndababwiye ni isezerano ryacu n'abana bacu bazodukomokako. Ni ivy'iwawe rero bivugwa ngaha, ntibikiri vya Yesaya, ntibikiri vya Petero, ntibikiri vya Paulo, kuko abapfuye ntibashobora guhimbaza Imana. Twebwe turiho nitwe tugeza kuvuga ubukuru bw'Imana, tukavuga ineza y'Imana. Raba mugenza mubaza ati mbe wowe wibuka yuko uri mu gihe cyawe, cyangwa wiyumvira ko Petero azoza kukuramutsa? Wowe ubizi kuri mu gihe cyawe. Niwamenyere kuri mu gihe cyawe, ikintu cambere imbaraga zitazkwinjiramo kubera zikubwira ngo Uwimana ntirikiradiringa na Petero, Imana ntabwo irikiradiringa na Paulo, ntiri kumwe na Yakobo, ntiri kumwe na Timoteyo. Abo nibagihari, ico ni gifungu cy'ivyabona kidutera intege katwereka yuko natwe bishoboka. Uko yarareje ikorana na Aburahamu, ni kwiri uyu munsi yarakoranye n'abantu kandi niko izokwama ibihe byose. Donc twebwe ubu rero ni igihe cyacu. Ubu turiko turakora turi mu kirenge kimwe n'intumwa zindi. Yesu nahabwa icubahiro. Ukamenya rero kuri mu gihe cyawe, igihe cyawe ntugifishe ubusa. Mu gatondo uwigishije ariko arigisha muri Foundation World yavuze ngo Imana ntabwo izobabazwa nuko twakijijwe, ndatekereza kandi ntagitoro kinkosoreko, ahubwo icakawe nico nkeneye ati ahubwo izobabazwa n'ingene icaremwe gisha gishoboye gutaha kitakoze ico cyategerezwa gukora. Ahubwo itangazwa n'ingene, kuko misiyo nyamukuru sukurya no kwambara neza, hariho misiyo nyamukuru Imana gushaka. Izotangazwa no kubona misiyo yakuzanye hano musi y'izuba ishoboye kukwakira mu ijuru atakintu wigeze ukora. Acavuga ikintu gikomeye, aratubwira ngo agakiza twagahawe kubw'ubuntu bw'Imana. Ubuntu nibwo bwaduhaye agakiza kubiciye muri data, aturungikira umwana wayo ari we buntu bugwiriye busesekaye, turamwakira, twabihawe ku buntu. Ariko ngo kubijanye n'igitsibo turabikorera. Jambo rikomeye cyane. Yesu nahimbazwa. Kwiye kumenya ko hari icyo utegeza mu gihe canje. Yamara Dawidi we mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba, arisinzirira ntiyanapfuye. Ibi turonkesha kuroranirwa mu buzima bwa misi yose no kutibagira ko dufise misiyo nyamukuru. Wowe guma wiyumvira mariage no kuvyara, ukiyumvira kurera abana no kubigisha, ukiyumvira kwabagira ko no kuri ntunzenya kwa Siyoni, nivyo gumubona ngo nivyo wahamagariwe. Ivyo nigituma ubona bitavyara umusaruro ukomeye, nuko twirengagiza misiyo nyamukuru. Yari karatubwira ikintu cyuko uwo wakiriye iyo wicaye ku kazi abagukikuje ukabona ko bataramwakira, uravuga uwa mahoro wahawe urayatanga. Aho hantu wiratira wama imisi yose mu nzu y'Imana, iyo ugeze ku bantu bo hanze batarabimenya urubahuka kuvuga, uvize isoni zo kuvuga ibyiza byakubayeko. Urimana rero ufise umutima mubi. Umuntu yarabonye kugira neza ku Imana. Bibiliya ivuga ngo wahariwe ibyaha byinshi agira urukundo rwinshi. Tusubire turirimba akaririmba amatugende mu mwanya turatangurira ku muvyeyi wacu. Turanezerewe kubona mama. Niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba, ugutabara kw'Imana yacu kora bisumba. Niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba, niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba, hariho ugutabara kw'Imana yacu kuri hejuru yavyo. Niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba, ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba.
muri kino gitondo wicika intege nshuti kurahari maniravuga ntabaza nkwereke ibikomeye utabasha kumenya wicika intege nshuti aho bukera maniravuga ntabaza nkwereke ibikomeye utabasha kumenya niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana amiriva ya siya niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba Imana yawe irabisumba n'inyamaboko n'umuhizi mu ntambara ashoboye byose niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba nivyo kurabisumba cyane nubwo vyoba bikomeye kuboko kw'Imana yacu kurabisumba cyane nta kuri Imana yawe itogukura nta na hafi habaho kuri yo n'Imana ishoboye byose mwami we yararungitse ijambo ryayo riradukiza indwara zacu zose kurabisumba cyane kubw'imishishago yiwe twarakize twararonse ugutabarwa Imana yawe nibigira ikabigirura ntakinanira nushimwe Yesu nushimwe niyituma bikunda izina ryawe rihabwa icubahiro abana bawe bagira bahagarare ku gicaniro bakwemanga bagira bahagarare ku gicaniro bavuga ubukuru bwawe umutima wo gushima umutima utahura yuko ataco turico atarico watugize atanico dufise atarico waduhaye mwana izina ryawe rihabwa icubahiro turafise intahe tudashobora kurambirwa kukubwira ijambo ryawe riravuga ngo nta muntu afise ububasha ku mpwemu ziwe turagushimiye ico turico gutambuka ico dukora tugishobozwa n'impwemu zawe ushatse urazitwara ariko mwami Imana uratuzigama tukaryama tukavyuka tugatambuka tugakora imirimo ya misi yose iryo nishimwe riruteye andi mashimwe yose kuba tugihumeka kuba turi bazima kuba dushoboye ivyo dushoboye nuhabwa icubahiro mwami mwiza nuhabwa icubahiro nuhabwa icubahiro nuhabwa icubahiro
habwe icubahiro. Ndashaka tugomba kwiyegereza mama muririmba indirimbo ya Nkomezi Prosper iyi nta nzayivuga ineza yawe aho nzaba ndi hose. Bwana asifiwe, Yesu nashimwe. Tuzavuga ineza yiwe aho turi hose. Oh shimwa Mana, ntimubigire ibintu birebire bya birebire gakubizana muri zitme. Ego cyane wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Nta rindi turo dufise, nta rindi turo mfite ryo gutura, nguhaye umutima utegeke, umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo dukorera ku munsi ku munsi. Karindi turo mfite ryo gutura, nguhaye umutima utegeke, omera vayasi umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wadukoreye. Hari indi turo dufise kino gitondo, mfite ryo gutura, dushikanye imitima yacu, ore masaya zayivuga ineza yawe, zayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi. Bwana asifiwe. Tuzavuga ineza y'umwami wacu. Twebwe abana ataco twari turico, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ivyaha vye, yatugiranye bazima na Kristo Yesu. Tuzavuga iyo neza yiwe, tuzavuga imirimo yiwe ikomeye. O sharabaya, o nushimwe Yesu wanje. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza,
neza kiriho cyane nzavuga iyo neza 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 tuzayivuga aho tugeze hose aho tuzoba turi hose tuzavuga iyo neza tuzavuga iyo neza iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza ebana bwira mugenzi wawe ati nimba intayi itaraza nawe uri ku murongo hama uca umumbwirira ngo mu kintu cya mbere cyihutisha iyiwawe ni uko umanza kunezererwa uwagutanze kuyigeramo. abagiye gushima Imana wumve ko ari we ugiye gushima. Amen. Sasa hari igihe umwana tugera mu ntawe umuntu akamurabura ati vugire sha tijewe bwira mugenzi wawe ati iyo ugiriye jaruzi wamaze kwishurwa bisubiza inyuma ivy'iwawe. Icihutisha intahe yawe nuko unezererwa uwundi yayigutanzemwo bica binyaruka n'ivy'iwawe. Furahi katika Bwana sasa. Kamunkundire mashi menshi twakire mama. Nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza we iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza kiriho tuzavuga iyo neza yiwe nzavuga iyo neza turiho nzavuga iyo neza nashimwe Yesu wanje nahabwa icyubahiro umukunzi wacu tukiriho tuzavuga ineza yiwe. Haleluya haleluya iriho vigelegele kwa Yesu. Baba nashuka chini uinuliwe, nashuka chini wewe Baba, matendo yako naita watu waje Baba, nashuka chini nashuka chini wewe Baba, matendo yako nashindwa kueleza, naita watu waje wanio. Nashuka chini, nashuka chini, nashuka chini wewe uinuli Baba, matendo yako nashindwa kueleza, naita watu waje nashuka
shuka chini wewe ui Baba matendo yako nashinda kueleza naita watu waje unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi fanya unatoa faraja ambayo mwanadamu unaponya magonjwa ambayo mwanadamu hawezi unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi unatoa faraja Hallelujah. Kitu Baba ufananishe Baba ufananishe Baba kitu kingi unafanya Yesu unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi unatoa faraja ambayo wanadamu unafanya magonjwa ambayo wanadamu hawezi kuponya ufananishe Yesu Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu munsi numvise ko noza gushima Imana. Ore masia. Yesu yangiriye neza. Nari mazindwi zibiri ngwaye. Ariko nacheka amagara. Ninumva hagize ndica. Yesu yangiriye neza. Hallelujah. Hallelujah. Tumeimba ni mwimbo unasema umeyafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unayafanya mambo ni makuu zaidi na zaidi na zaidi. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. Reka pastor ansomera ijambo Abikorinto wa mbere igice 8 nuri nsomera. Shagushingira intahe Yesu. Kuko Yesu yankoreye ibikomeye. Korinto urwete rwa mbere rw'Abikorinto 8 ego tangura kuri soma 2:3. Okay. Nihagira umuntu yiyumvira ko hari ico azi azoba ataramenya nkuko akwiye kumenya. Ariko ukunda Imana niwe amenywa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Haravuga ngo nihagira umuntu azi ko azi abataramenya. Ngo ariko kukunda Imana Oh, hallelujah. amenywa nayo. Amen. Hallelujah. Amen. Kukunda Imana niwe amenywa nayo. Mungu nasanze twebwe dukunda Imana. Imana ituzi. Imana yaranyeretse kwinzi iranyereka mu buryo budasanzwe mu buryo bukomeye. Naje gushingira intahe Yesu. Yesu yanyongeye igihe cyo kubaho. Imana ishimwe. Nafashwe n'ingwara giturumbuka kandi yari ingwara yo kwica. Ndinjira muri reanimation ndahamara 2 jours. Merewe nabi cyane mugabo impwemu yanje kubera impwemu yanje ari nzima numva ndi connecte n'ijuru nafise ijyo kuvuga pastor abizi twari kumwe na pastor
nashaka kuvuga Urabasa. ariko impwemu yanjye ivuga ngo kuko ukunda Imana amenywa nayo ni wamenywa nasanze urashobora kubuzwi ukiyumvira ko uyizi ariko igikomeye Imana yanyeretse ko inzi papa inzi irambwira hari n'ibyo bitaro samedi dimanche naratwawe n'akantu ndatwara kuko byari ibihe bikomeye ndatwagwa n'akantu cyambona ndahantu mbona abamama nabonye abamama karago dusengana nabonye abantu b'ishengero mbona ndi nk'aho ubona bagiye guhamba kuri cimetière nabonye abamama bambaye ama uniforme nabonye abantu bicaye aho hantu hama je ndaho naciye numva umuntu yahagurutse n'ijwi rikomeye cyane acabwira abantu ati nimuhagarare ku izamu hagarara ku izamu ubu nyene ati mudahagaye ku izamu ndabakura ku murongo ubwo nyene naciye mbona intervention ubwo nyene ivuye mu ijuru nongera ndumva minduyu nongeye kuba umuntu ngarutse icyo umwansi yashaka nikigeze gikunda nje kuvuga ngo uyu ni umwaka wo kwagurirwa imbibe ni umwaka twinjira haleluya nabonye Imana ikora ibintu bidasanzwe umumama ari iruhande yanjye ari umumama asengera muri Vivante Rohero ugiye yaratashe undi mupapa ari iruhande yanjye asengera muri Vivante ngaha kwijabe nawe yaratashe bankikuje pastor muri reanimation ariko hamwe na Kristo twamenyanye umukunzi wo hafi icyo gihe mama pastor adahari umuntu wese nuve ko ari umukunzi wo hafi adahari ariko Yesu kugira umukunzi mwene data yavuze ati nimuhagara nuvuga ngo yahagaritse ijuru aravuga ati hagarika fatizamu uyu numuhizi ntaragira gutaha ibikorwa biracyahari Imana ishimwe Imana arangaruye kugira ngo ndayikorere nari maze iminsi nagiye mu bitaro ibubanza uyu mwaka Imana impagurukije mu gikorwa gikomeye cy'ibitaro ndakotesha imodoka barabizi bamwe barabizi ndakotesha imodoka ndagura imiceri ndagura ibiki ndagenda mu bitaro ibubanza nakiriwe n'ababikira ndababwira tuje kuvuga Yesu muzima yanesheje kubera ibihe by'inzara bafise bari oblige kunyemerera kuvuga ubutumwa bwiza bari kumwe bari ngaha mama bamwe bashigikiye uyu mwaka Imana yankagurukije mu buryo bukomeye fisi 200 numvaga yuko no biha umutaha umuntu kugira ngo ashoye guhagarara hano hariho ibishinga nahe biri ngaha haleluya Imana muri icyo kirere cy'ingwara iravuga ngo ko wafashije abagogwa ntushobora gutaha wafashije abagogwa ntushobora gupfa pastor nashitse ibubanza mu bitaro by'ububanza ababikira barampaye kugaburira abantu barampaye kurihira abantu bafunzwe umuntu yabuze kuvugwa kubera amafaranga 10,000 ndarihira ordonnance abantu ndakora ibikogwa muri uko kujyanwa muri yo aho mu ngwara avuga ati ntahujya uracafise ibikogwa mu minsi heze nagiye muri Prince Reja sanga ngiye ntwaye ibintu sanga umupapa yicaye kuri chaise roulante ndavuga none umupapa ko atumva ndamubwira Yesu gute ko ndi mu mwanya wanje wo kubwira abantu Yesu ndamubwira Yesu gute ko atumva cyanumva ijambo riraje ngo pa ngo korera ku ijambo rivuga ngo nari ingwaye uraza kundaba
nari ngo anja ndamufata ndamufasha. Imana ishimwe. Ndashima Imana yo mu ijuru. Imana yongeye kunyongera inkomezi, yongeye kunyongera ububasha, yongeye kunyongera iminsi yo kubaho. Mwari kumva ngo mama yatashe, mwari kumva ngo reka tugende tumusezere, ariko ijuru ryaravuze ngo oya, oya. Imana yarantabaye mu buryo mudashobora kumva. Abaganga baratangaye, abaganga barumiwe igihe byafashe, igihe ingwara uburyo yikoze. Tension iraduga mu buryo je musanze sinagenda na tension, sinangwa diabete. Imana yari yaranzigamye izigama ubugingo bwanje, ariko Satani arategura ikintu, ariko Imana ntiyabyemeye. Amen. Reka duhagarare ku izamu, tutashimama kwenye zamu. Haleluya. Tutashimama kwenye mnara kugira ngo dukenguze twumve icyo ari butubwire kubw'amajojwa yacu, kubw'ijambo ryiwe, kubw'icyo yavuganye natwe. Hatujamaliza kazi bado, ikirere kirabitahura kikavyumva, isi ikavyumva. Ikintu cyose cyaremwe kiri o controle y'ikintu twabwiwe, kiri o controle y'ikintu twabwiwe. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri ndafise intaye zikomeye. Uyu mwaka wo kwagurirwa imbibe pastor, je Imana yaranyaguriye, yaranyaguriye mu buryo bwose, yarangiriye neza. Ariko ubu Satani arafuha bati wowe ugenda mu bitaro. Naragiye mu bitaro sinubabwira. Ndagenda umuntu arapfa, ndarondera uburyo bwo kumuhambisha, ndi mu bitaro mu minsi iheze. Icyo ni gikorwa nkora mu ibanga hamwe n'Imana. Imana ikimbonera mu ibanga, isanga muri reanimation yari ya muri bumereki, iravuga ngo sindakurekura, uracari ukuboko kwanje kotabara. Imana ikirangiza, yangije mu buryo butangaje. Imana ibahezagire. Nashatse gushima Imana no gushimira umurongozi wanje pastor, twari kumwe. Navuga ati pastor, abantu baravuga ati mama ntiyatubwiye. Navuga pastor, niyagira abantu muvuga kuko nimubivuge ko nituzi urugamba turiko turagwana nago, nituzi abagwanyi bariko baraturwanya, abansi abagwanyi bariko baraturwanya. Iyo uri kurarwana utaramenya uko urwanya, ntushobora gusabagiza amasasi. Urafata ukagwanya wabucece, ukagwanya mu muhemu, ukagwanya mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umwansi ataronka haduca, kandi ntawe yaronse. Mwahagaze hajya, undi bahagarara hajya, abandi bahagarara hajya. Hanyuma Imana irakwimana, Imana iranyimana, iravuga ngo hapajafika bado, hariho amasigarira, hariho amasigarira akikeneye ko tuyashigikira. Imana ibaha umugisha, ibahezagire. Niyo naye nayifise, ni naye ikomeye cyane pastor. Kunsura kumbona bajya ujya mu mama ejo bazomuhamba, uwundi bazomuhamba kwa kabiri. Mugabo jewe yankuyemo nk'agashami, agashami gashamitse. Iravuga ngo uracyafise impeke n'amahonda utegerezwa gutanga. Imana ishimwe. Naje kukubwira ngo shimama kuzamu siku hizi muri iki gihe usamaye utapita biriko birashaka yuko abantu barengana ni vyinshi, ariko hamwe na Kristo nguku gukunda Imana niwamenywa nayo. Yaramenye yaguma imbwira utujwi mu matwi, utwijwi tw'umukunzi, akambwira turi kumwe sheri wanje, ndagukunda. Yarambwiye ko ankunda, aranyongerereza ingufu. Uyu munsi sinashobora guhagarara kubera kumva ibizunguzungu.
navuze ni jewe nzogenda gushinga intahe shingire na pastor ambwira ati mama woza dimanche ninzoza ahubwo nzoshinga intahe shetani ayibiki naguma mvuga mu muhemu numva ijambo riri muri Yohana 15 rirya jambo Yesu yavuze ngo naco mushobora gukora mutamfise naco mushobora guhabwa mutamfise numva impemu yanje ikomera papa aranyubaka. Claude birimo akajya karirimbo karirimbeko kamuharirimba kabwire shatu mufashe bwira mugenza bati ni gihe cyo kuririmba intsinzi y'umwami wacu. Haleluya. Claude agira karirimbe mama je numva ngomba ko dutanga ikimazi cy'ishimwe ku bwawe. Watugiriye neza Mana nuhimbazwe mwami wa umutima akira indirimbo yacu ushimwe riva aya mazina yawe shimwe mwami ushimwe Yesu nuhimbazwe mwami himbazwa umutima wanje ishimwe riva mw'ijuru. Mbabarire gatoyi igihe mama yari atameze neza Imana yaduhaye ijambo iratubwira Zaburi 41 iratubwira ngo uwafashije umugororotsi wanje usinzomuha abansi ngo bamugire uko bagomba. Turashima ko Imana itamuhaye abansi ngo bamugire uko bagomba. Haleluya. Yesu abwira Petero ngo Satani yabasabye ngo bagosore ariko wowe nagusengeye. Turashima ko umuvyeyi wacu uyu munsi ahagaze. Byari biteye ubwoba kumubona aryamye ariko uyu munsi turavuga ngo shima Mana. Umutima wuzuye ishimwe riva mw'ijuru. Mwami Yesu shimwa mwami Yesu we himbazwa mwami Yesu imitima yacu shimwe riva dufata umwanya dushimira Imana twese mu nkundire duhaguruke dushimira Imana oya ntuvuka bakuzane mu nkundire dushimira Imana kubona Imana itugaruka niyo umuvyeyi wacu. Je ntabwo nagiriwe amahirwe arandenza ayo mahirwe yo gushobora kubona umugore yitwa Tabita kuko yakoze mu gihe ciwe tutaranabaho ariko igihe cyose ndamwimagina Tabita nkibuka ko kuzuka kwiwe bitabaye ubushake bwa Petero ntibyabaye ubushake bw'intumwa. Kuzuka kwiwe byabaye ubushake bw'abantu yafashije. Bibiri ivuga ngo Petero amaze gushika ngo asanga abapfakazi bafise ibitambara asanga abantu yagaburiye bariko bararira. Petero aritegereza abantu bagandagaje aho hantu buzuye bose barira bavuga ati turanse ko Tabita agenda ko tuba dupfuye.
nukuri ntibushobora kuvyumva kuri jewe n'abandi bana benshi bari ngaho inyuma yiwe n'abandi badahari. Uyu muvyeyi yarabaye Tabita mu buryo bukomeye cyane. Ikintu cyoco noshingira kw'intahe, igihe cyose nama nibuka akameza yari afise muri ville ahantu bari bamuhaye yihengeke acuruza kw'ibirato. Imeza ingana n'irya twama dusinyira kuyo turiko turahezagira mariage, iri kw'ibirato bidashika n'amafaranga 500. Ariko ndavyibuka ko abana bari ngaha n'abadahari twabayeho mu nzu yiwe, hama hariho agafu kadahera, utuvuta tudahera. Ntimushobora kumva yarareze abantu mu mwemu benshi, ariko niwe muvyeyi ntangira ko akarorero k'umuvyeyi atanga mu mwema akongera agatanga no mu buryo bw'umubiri. Ibi bikorwa byose byo kuja mu bitaro kuja gufasha nta na kimwe yamambwira, nuba bivuze kubera nye nari mwishimwe. N'umumama wibanga, n'umumama yapfuye ku kintu citwa amafaranga. Icaroze cyose aba yumva akeneye kugenda kugipartaja ku bantu kanaka. Dushobora kumva je ndamushimira Imana kuko yarandeze imyaka hafi imyaka 8, hafi imyaka umunani, imyaka 7 yose njya mu nzu yiwe, turi mu bugarago turiko turigishwa n'Imana, anyubaka mu mwema akagwera akangaburira. Ndavyibuka ko telefone ya mbere natunze ari we yayimpaye, hari hakiri utu telefone zi Android ntizari bwase. Aramerekeza turi mu nzira, arambwira ati akira amafaranga nkene kugura telefone. Dufise imirimo aha twohereza mikro abantu bavuga uyu mumama abari mu mahanga. Ndiko ndigisha ishengero ryo muri Australia, nibaza ko mama ashobora kuba ariko adukurikirana. Mama mwasenganye kera ari muri Australia, umama kuze yasavye ijambo muri gahunda itari haravuga ati nibikunda nabonye Pasteur Olivier kutavuga. Arambwira mama, arambwira ati twakijijwe turi abana twakiriye Yesu dufise imyaka 14 15. Ati ntushobora kumva amabukwe wawe, ati ntawuzi nubwo wo mwiga no fumumenya. Ati n'umuntu afise amateka tudafise. N'ubu ndi muri Australia ndamwiyumvira ko amosoza agakoroka. Ndaraba ingene no mama ariko arabivuga afise ikinigi agomba kurira. Nukuri ntushobora kumva, numva novuga ngo ewe Burundi we warahezagiwe guhabwa ingabire. Abantu baruhuka kubwiwe, abantu ntihari bwagere kwagenda, ntihari bwagere. Hari abantu dufise ibitambara, dufise ntivyakunda, turafise utuntu, dufise ivyo yaduhaye tudakunda, dufise urwibutso rutuma bidakunda ko yova hano musizubu. Muri ibi bihe nyene mama arwaye ataranarwara kuko vyabaye gihutihuti. Ndavyibuka ko Imana niko ndibuka ko Imana yatanze message ngaha kumbira kirayibwira wewe. Imana yarambwiye ati bwira, ndaricisha ko ndabwira ni nzogigisha rya jambo ingene Yeremiya barondeye kumwica. Bibiri kavuga ngo ariko uhora haramwimana, uhora haramwimana. Nagomba ndababwire ku muvyeyi wacu uhoraho yaramwimanye. Abadayimoni barahagurutse, yagwariye muri ivyo bintu vyo gufasha, ariko atabara hirya ntivyari gukunda kugenda, kuko aho umwasi yakurasiye naho wari kuratabarira abantu biwe. Imana iragahezagirwa, turanezerewe kumubona ngaha. Twovuga ivyiwe ntitwobiheza, birarenze. Nimubonye abamama bari inyuma yiwe gutya ntimwiyumvire ngo ni ibintu vy'idini, ni ibintu vyo aha. Aba bose afise urwibutso rw'uyu muvyeyi. Abavyeyi abana yabakiriye, umuvyeyi aguseruka kugiye kuvyara akagusengera, agafata umwana wawe akagumana nawe akamwoza, akigisha umuvyeyi ingene ategeza gufata ikibondo. Bigeze kuri Jehoho birarenze ingene novuga uyu muvyeyi. Numugisha Imana yahaye ino shengero, numugisha Imana yahaye umuryango wacu. Icubahiro kibi cyane. Mushundire mu minota 2 tuduze ibiganza tubwire papa ati merci kuri iyi ngabire. Uyu mumama n'umumama adasanzwe, ntasanzwe.
ntasanzwe, ndabibabwiye, ntasanzwe na gatoya, ntasanzwe na gatoya, birarenze. Nushimwe Yesu, turagushimiye. Umuryango wa Spiritual Gravity Center turagushimiye. Uragaheza gigo ko tugarukaniye umuvyeyi wacu. Turagushimiye Mana ingene wahaserutse. Ndagushimiye uburyo wahabaye. Ndagushimiye urugamba watugwaniriye. Ndagushimiye umunezero wongeye kuduha. Turagushimiye ko agakengego k'abadayimoni, agakengego k'ikuzimu, ndagushimiye ko wagakubise hasi. Turi hano dushima ibikorwa by'intoke zawe. Turi hano dushima ingene uri umunyamaboko, uri umunyabushobozi, uri umunyembaraga, uri Imana ikomeye, uri Imana yacu, uri Imana idukiza, uri Imana itubera Imana uko bukeye uko bwije. Turatanze ishikanwa ry'ishimwe ku bwa mama, turatanze ishimwe y'imitima yacu ku bwa mama. Ishengero ryose, umuryango abarizwamo nk'umuvyeyi wacu, turagushimiye ineza yawe. Tuzavuga ineza yawe aho tuzoba turi hose. Nzavuga kugira neza kwawe aho nzoba ndi hose. Wewe ni Mungu unayetuponya, Mungu aponyaye, Imana idukiza. Uri Adonai, uri El Shaddai, uri Rekandi Shekem, uri amahoro yacu. Uhabwa icubahiro, uhabwa icubahiro, uhabwa icubahiro, uhabwa icubahiro, uhabwa icubahiro. Nkundira tumukomera amashyi menshi. Satani yamaramaye, Satani araburijwemwo. Intsinzi ni mu ruhande rwacu, ukunesha ni mu ruhande rwacu. Uhimbazwe utazi gushigwa hejuru. Haleluya, amen. Mama, turanezerewe kukubona, turanezerewe. Ntiwashobora kugenda utaricara mu modoka, tugomba tukugurire. Kabisa. Kandi rero kubera Satani yadufyinishije, yadukozeko, komite mukorane hakiri kare, tugomba dutegure imodoka itumwe hakiri kare. Nyaruka. Thierry uri he? Thierry, uraba imiduga uwo proposa uyitwereke, uyereka abagabo, utubwire amafaranga tuyitume hakiri kare. Dushaka yuko muri Desembre adasoza umwaka aticaye mu modoka yiwe. Amen. Uyu mumama nibirenze ivyo yobikorerwa. Yaba twoshobora kukubaka vira, ariko tuzoyubaka, tuzoyubaka. Ndazi ko Imana izonkoresha ikintu gikomeye cyane. Ishimwe ry'iwanje nk'umuntu wareze, ndakwirata, ndakuvuga niwe muvyeyi wanje. Abantu barambaza ati mama wawe mu mpwemu ninde? Nkamubwira nti ni mabukwe wanje, mama wa madame wanje niwe mama wo mu mpwemu, niwe yandeze ko, niwe yambaye hafi. Discipline no bafise yose ni kubera we. Ndamushimira Imana. Satani yatsinzwe, ushindi kwa watu wa Mungu. Amen, amen. Tumanuke rero turirimba indirimbo. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa, zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu.
Hakuna, hakuna. Kama wewe. Hakuna. Hey! Popote. Hakuna Mungu kama na wewe. Hakuna. Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna. Hey! Popote. Hakuna mwenye ishara kubwa Mwenye ishara kubwa. kama wewe. Hakuna mwenye ishara kubwa. Mwenye ishara kubwa. Kama wewe Mungu. Si kwa majeshi, si Kwa majeshi. hey! Wala silaha. Yeah! Taka. Oh, si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha. Hey! Nguvu za giza, nguvu za giza Zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. nguvu za giza. Nguvu za giza Hey! zimeshindwa Kwa jina la Bwana Yesu. jina la Bwana Yesu. Hallelujah. Wahamba nati, oh wahamba nati, oh wahamba nati, siabonga. Hey! Yego, wahamba nati. Wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siabonga. Wahambanati, Wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siabonga. siabonga Yesuwe, siabonga kunyama Yesu, siabonga Yesu, yego, siabonga Yesuwe, siabonga kunyama Yesu, oh wakambanati. Oh, wakambanati. Oh, satoloja. Oh, wakambanati. Yeah. Oh. Siyabonga Yesu, abonga Yesu. Siyabonga kunyama Yesu. Siyabonga Yesu. Woo! Oh, wabanye natwe. Hey. Oh, warakoze Bwana. Oh, wabanye natwe. Yeah. Oh, warakoze Yesu we. Mwami w'abami. Warakoze Yesu. Oh, warakoze, warakoze Yesu. Twagiye. Ishimwe ni iryawe Mwami Yesu. Yego. Yego. Hey, 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 ngwino. Yego. Yego. Ninawanye nawe. Oh, ninawanye nawe. Oh, ninawanye. Yego. Ngwino. Oh, ninawanye nawe. Warakoze. Ninawanye nawe. Ninawanye nawe. Oh, ninawanye nawe.
oh ninahwanye nawe warakoze warakoze Yesu wawe Yesu warakoze none babandi warakoze Yesu warakoze Yesu wawe warakoze Yesu warakoze none babandi warakoze Yesu warakoze. haleluya abanezerewe mwumva mukinezerewe kwa mu nzu y'Imana tugomba dusenge dusoza amasabiro umugisha w'indwi ariko ijambo ni iryo nyene amen hariho Zaburi 111 ni ijambo naganirije ko abantu ku munsi wa kane ku murongo wa 6 niho ngomba kubaganirizaho gusa kugira ngo uze ugenda na confidence ugendane avec assurance ugendane avec conviction mu mutima wawe yuko Imana muri kumwe iri capable de tout ishoboye byose il est capable de tout byose iyo utambuka uze ugenda wumva yuko nta kintu rien n'est impossible ku Mana yacu umviriza 6 baravuga ngo yerekesheje abantu biwe ubushobozi bw'ibikorwa vyiwe kubaha igihugu cy'abanyamahanga iri jambo rirakomeye yerekesheje abantu biwe ibikorwa vyayo bikomeye kubaha igihugu cy'abanyamahanga kitari cyabo kwimura igihugu kwimura abanyagihugu bose ukabasohora ukazana ikindi gihugu ukagiterekamo n'Imana yonyine iri capable gukora ivyo bintu nabwiye abantu jeje ndababwiye ati nimba Imana yacu ishobora gufata population y'imiliyoni zingana gutyo igafata nk'Ubushinwa ikabwirukana bwose umuriyaridi n'imiliyoni amajana 5 z'abantu ikabasohokana igafata Burundi ikavuga ngo ndabahaye Ubushinwa mu imagine izo mbaraga z'Imana yacu yerekanishije ibikorwa vyayo bihambaye ku bantu biwe mu gubaha igihugu ivyo bikorwa bihambaye Imana umviza umwanditsi ntiyanavyoroheje ni bikorwa bihambaye yerekesheje abantu bayo abayizeye ngo mu kubaha igihugu cy'abanyamahanga iyo utambuka rero ugendana n'Imana n'ukwiriyaseko uzumubwira ati womenye ibanga mfise ubu Imana yo guhindura ubusi vyari bikuriko bikazi wanje iyo niyo Mana tugendana nayo ntagira umuntu akuvogera zuvuga ati aha novuga ijambo ivyawe vyo bigiye hasi Imana ishobora gufata igakuraho abantu mu gihugu ikabashiramwe abantu bayo nimba yohereza abantu igihugu ako kabazo kajanye na quartier utuyemo niko koyinanira uzwi hehe nahe uri kurarira no kwibarara rya nyumba 10 uzwi n'abantu nka 3 mezo 10 bakuza ari 3 inzu z'abantu kwibarara ryanyu ntibakuzi bose ni kuvuga ngo situation iri kuraca muri difficile ni ntoya imbere ya papa ni ntoya Imana yawe iri capable yo gusohokana abanyagihugu bose mu gihugu cyabo ikagihereza bishaka ndasuzuguye rero ikibazo cyawe ndagisuzuguye cyane hamwe n'Imana yanjye ndasuzuguye iyo ngorane yawe ni ntoya cyane ku gihangange twizeye ni ntoya cyane ku Mana twamenye ndayisuzuguye ndasuzuguye iyo ngwara ndasuzuguye icyo kibazo kiri ku rugo rwawe ndasuzuguye umuntu wese agusuzugura ndasuzuguye umuntu wese akugwanya ni mutoya cyane ku Mana yawe ndamusuzuguye cyane yerekanishije ibikorwa vyayo ku bantu bayo mu kubaha igihugu cy'abanyamahanga aho kantu mugasunye karampezagiye kabanya tosha abanyamahanga toka Imana igaterekamo abanyamasezerano uri kuratekereza ko hari ibintu bishasha Imana izorema ku bwawe never forget ibagira nta bintu bishasha izorema ivyi wawe hari abantu izovyirukanamo nta muntu yanyumvise nimba uri kwavuga ngo Mana ngo ndemera ikintu gisha ngo ijuru risha ngo n'igihugu gisha utuja mu ijuru niho ryo juru risha n'iryo
naho ubundi ivyo ukeneye aho ukeneye kwicara uyu munsi hari uwundi ahicaye. Imana igomba kwa kwicara ikiramwirukana. Bwana sifiwe. Ivyawe hari abantu babicunze batabizi ko ari ivy'iwawe. Imana yawe izibakuraho ikaguterekaho. Izerira ijambo ko Imana ikuraho ibitabereye kugira ngo inezereze umutima w'umunyamasezerano. Wewe nzoza ndataha umbwira ati genda utwaye urufunguzo cyangwa hari umukozi azo ushikire mu nzu yiwanje. Wewe uzogura amazi Burayi za Canada za Amerika muzogura abana bacu muriyo. Aho ntimwagiye gupagasa gusa, gura impangu nimuremere mu izina rya Yesu. Imana ibakoresha ibikomeye muri ico gihugu c'abanyamahanga. Bibiliya irambwira ngo ivyari vy'abanyamahanga ngo vyahindutse inyego yacu. Imana izifata ibintu by'abanyamahanga ikabibaka ikabihereza abatoranijwe. Ukunda Imana akayubaha imuhereza ubwenge ikamuhereza kumenya no gutahura. Ariko ngo umunyabyaha ngo imuhereze umuruho kugira ngo yegeranye arundanye abihereze bande, abihereza abubaha Imana. Umviriza ibi nta na santima ndabivuganye, ndabizi ko Imana izifata ivyari vya Hamani yagomba kumanika bigahabwa Morodekayi. Uze mubireke ivyo, ntuzogende kwishamo santima. Aha hari abantu bicaye mu bintu bitari vyabo bitwa ko ari vyabo, muga Imana izobirukana ibiguterekemo. Ndi ngaha ku gicaniro nta mwanya wo kuja kuri shanti, ndazi ko hari umunyamahanga ari karanyubakira. Mekasopreha de kalevosi. Mwanyumvise? Hatuna muda wa kwenda kupanga matafari, kuuza matafari, gravier, nta mwanya. Dufise umwanya wo kurondera mu nyonga zayo. Hama hari abantu iri kiracumukuza. Nta muntu yanyumvise. Hari abantu iri kiracumukuza. Imana ishobora gufata umuntu ikamuha amafaranga, ikamubwira ati vyitirirwa umwanya uvyubake, hama ni waheze ubisohoke mu ndabihereza uwategezwa kubihabwa. Nimba uvyize ico gitangazo uracizere aho uzohabwa imfunguruzo. Uravyizereye aho bazogufata kuboko ati tugende muri urbanisme, tugende twandike izina ry'iwawe. Abavyizeye bibabere kuno mu izina rya Yesu. Tega ibiganza vyanyu mbahezagire rero. Ibiganza vyanyu nibiruranirwe nibigira umugisha. Au nom puissant de Jésus. Ibiganza vyanyu nibiruranirwe. Ibiganza vyanyu ico bikoze ko cyose kibabere kuno. Ndavuze ngo wewe ntuzibigwa, ntugwanyika, wewe uri unstoppable, wewe ntibakuzibira. Umugisha wawe uruguruye, umuryango w'umugisha wawe uruguruye. Ikizogomba kwitambikiza mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe kizohahurira n'ivyago bikomeye. Abatoranijwe abariko bavuga Imana iri mu ruhande rwacu, ni nyamaboko, ni nyabubasha, ni nyabushobozi, n'umuhizi mu ntambara. Mashabreha de kalevosia oria mandesaya roranirwa. Ya ndatuye intahe nyinshi muri indwi mugiye gutangura, zitangurane no kuva ngaha. Ukiva ngaha turucarishaho ikimenyetso kuko tukorana nayo, iratuzi, tugendanye nayo mu mahoro. Iyo turekuye ijambo riraba. Ivyo biganza vyawe rero nivyakira mu izina rya Yesu. Ndasengeye ivyo biganza, ndabisiza amavuta mu buryo bw'imhemu, ndabisiza amavuta mu izina rya Yesu. Ibiganza bisobanura guhabwa no gutanga. Nico Imana yabiguhereye, urahabwa ukongera kandi ugatanga. Ndabisigiye ayo mavuta rero, ibiganza vyawe bihabwe cyane, hama nawe utange kugira ubwami bw'Imana bushishikare kwaguka. Roranirwa amajana maza, shigikirwa amajana maza, horashikira intambuko zawe mwijora kubera itara rikumurikira, akurinde ikibi n'igisa naco, hatagira ikibi na kimwe cegera ihema ryawe. Uri kubudahangagwa ku ruhanga rwawe. Abadayimoni barabizi, ukuzimu kurabizi, abapfumu n'abarozi barabizi yuko ufise ubudahangagwa bw'ijuru, ufise iminiti iteye ubwoba Imana yagushizeko ituma badakorako, idutuma utabahabwa. Barakurondera ariko Imana ikakwimana.
baraguhiga ariko Imana ikakwimana. Imana niyo ikugwanirira mu ntambara zawe zose. Bibiliya ivuga ngo witondere urugamba gusa, hama wihagararire uraba agakiza agira kirishe abo yatoranije nabo yahamagaye. Ndatuye kugira neza kw'Imana yanje, kubane namwe muri ino ndwi mubone kugira neza kw'Imana. Ndabasengera isengesho ngo uhoraho abahe kurabwa neza aho muzaba muri hose, abahe kurabwa neza aho uzododo uzokenera muri iyi ndwi akurabe neza. Uhoraho aguha ubutoni bwo kurabwa neza. Izina ry'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, izina ry'Imana ya Irakoze Olivier ribazigame ribarinde aho muja hose mu izina rya Yesu. Amen. Bon appétit, ibihe byiza. Ejo matinare mu gatondo mushishikare kubona kugira neza kw'Imana.